mu mahiganwa atari manini yarakina muri equipe ya Al Ain muri YAMAL Pro League hariya muri hajya ni muri Aziya muri Al Ain byumvikana ni muri za Qatar hariya. Uyu mugabo rero niwe yagize amajambo akomeye avuga nkuko kivuze, ariko mugabo yitwa Lamine Yamal hari kuri plateau za El Chiringito, aravuga amajambo akomeye kubijanye no kwabona bano bakinyi bagiye batandukanye na cyane mugabo yitwa Estevao Williams ndetse na Lamine Yamal mu gihe bariko barasesangura bavuga ahanini kubijanye na match ikomeye igiye guhuza abantu bagabo bagira kuri babiri ya Champions League ndetse na equipe ya FC Barcelona. Palacios yubahutsagira ijambo rikomeye avuga, navuga kuri bano basuri bagira kuri babiri, Lamine Yamal ndetse n'uno mugabo witwa Estevao. Anariko ndarondera burya kantu karanchance gatonya kugira ngo umuntu arivuga arisobanura mugabo akoresha ibintu vyanditse bisanzwe bihari. Niyo mpamvu ndiko ndateba gatonya murantunga, nibaza ko munyihangana kugira ngo simave ndanababesha kuko no bizana vyihutano banda bakubise hasi kabisa. Uyu bari swatari abatera ikinyoma kandi ndazi yuko bamwe boshobora kunyumviriza bakavyemera abandi bati ayo makuru kumenga siyo. Uno mugabo rero yagize ikintu gikomeye cyane gose avuga. Yagize ikintu gikomeye avuga kuri micro za El Chiringito, aho narinda tubonye twagutse ndahabuze mugabo rika nkoresha no majambo navuga mato sanzwe ifise hagufi yanje. Aravuga ngo Lamine Yamal n'umugabo yitwa Estevao Williams asanzwe akinira equipe ya Chelsea the Blues, atije ku bwanje ndabona ko Lamine Yamal mu bisanzwe azi nyuma ya Estevao mu bijanye n'amacenka, bijanye no gutsinda ibitsindo canke na statistique nziza uza gusanga umugabo witwa Estevao Williams ni mu bakinyi beza kuruta Lamine Yamal ku bijanye n'impano. Estevao Williams akina muri equipe ya Chelsea, umukinyi w'umunya Brazil yahora muri equipe ya ari muri Brazil waba ni muri Palmeiras, aje kurikeza muri equipe ya Chelsea vuba cyane gose ndetse amaze no kubakina inkino zishika nko kuri 10, amaze kubatsindira yarabatsindiye igitsindo vuba sinibuka match gusa. Ndetse Lamine Yamal namwe n'umwe mu bakinyi bamaze gukonvenka canke bamaze gufata umupira w'amaguru ku mugabane wa Buraya, n'abantu bafise profili zigomba gushusha canke zisa bivanye nuko bakina football yo kwinezeza, yo gucenka cyane, yo kubabaza umukeba mu bijanye no gukina umupira w'amaguru. Wetse ko je kubwo ruhande rwanje mambo numenga akaganguka Estevao karanyarutse cyane karabahutse kuruta Lamine Yamal. Iyo ngerageje kuraba bano bagabo bagira kuri babiri novuga ko bose n'abakinyi beza pesi nogaya, ndetse Dr Meyatara n'abakinyi je ku ruhande rwanje bagomba gushusha mugabo simbona Estevao nk'umukinyi mwiza kuruta Yamal. Ndavuga kubera iki? Kuko ubundi Estevao n'umukinyi mwiza nivyo afise performance afise n'ibaro vyiza, yego, ariko yisanze muri equipe musabiki nawe asabiki. Eske kwisanga muri Palmeiras ugakonvenkayo aha nitwabonye Victor Roque ariko arasatirayo gakora ibintu bidasanzwe. Abayindrike muri kano kanya si Mer Bitere wa Brazil ntiyaje Barcelona bikanka. Abayindrike bose bari baje bakinyi beza muri Brazil. Yego. Biranka. Hanyuma kandi ukaja kuraba muri equipe ya Chelsea mbega ariko akora iki canka asabwa iki mu kibuga? Eske ni wa mukinyi Chelsea babona ngo match iranse biranse ko tuyitsinda bakavuga ngo tugira twitabaza Estevao kugira ngo adufashe match. Je ku bwanje ni oya. Hanyuma cengaruka kuri Lamine Yamal. Igihe Lamine Yamal injira muri equipe ya FC Barcelona nk'umukinyi mushasha muri yo avuye muri La Masia yinjiye aje nka tout solution za Xavier Hernandez. Ubwo Barca ari iragwa hasi iragwa munsi tubona impano itwara Lamine Yamal yinjiye muri Barcelona atanga byose Barca ikeneye abahesha kwitwa equipe nkuru. Rero je kurandi kwanje novuga ko ntaramara kwinjira muri byinshi mu busobanuro aka 30% sinemeranya na gato n'umugabo witwa Palacios. Sinemeranya nawe Dr Meyatara ndemeranya ko akagangu gakomeye muga karacakeneye umwanya n'igihe cyo guprovinga eske shoboyiki. Nivyo ndemeza neza ko iyo habaye ukwijejera Lamine Yamal ashobora kwitwa umukinyi agomba gusangwa kubera ko je nakubwira Lamine Yamal azokora ibintu bibiri canke bitatu mu kibuga. Bizotuma ufata video ugashira kuri TikTok bakakubwira ngo ni umukinyi wa mbere mwiza ku isi. Mugano waraba match yose Lamine Yamal yakinyi, ariko ushobora gusanga izo video zine canke zitatu wabonye kuri TikTok ari byo bintu bikomeye akoze mu rukino. Estevao nawe ni wa mukinyi buri kanya guma gwana gerageze kurondera performance nziza buri munota ariko arakinishwa.
nimba mu minota 30 zosanga akoze n'imiburi buri action zine zitanu canke zitandatu mu minota 30 zikwerekana ko uwo mukinyi n'umukinyi mwiza ariko nubwo biruko nubwo ameze gutyo je nemeza ngo wotegezwa gutinyira Lamine Yamal kuruta ko wotinya Estevao. Estevao ni mwiza gutsinda pe mugabo Estevao ni mubi mu bijanye no gukinisha bagenzi we kuruta ko Lamine Yamal ari. Yustera ko filima uwitwa novuga ngo Patrick yavuze ati uwitwa novuga ngo uno mukinyi yitwa Lamine Yamal no mukino uvuga ngo mwiza kugeza muri kino gihe aza gufasha novuga ngo na equipe FC Barcelona wanashaka na equipe yitwa FC Barcelona bigaragara ko nigiye bayabuze ibitsindo cya yabuze ingene bashaka kubigenza uwitwa novuga ngo Lamine Yamal ashaka kuza agahindura ibintu bitandukanye tukana Barcelona ishu gutsinda ibitsindo akisha abasatizi batandukanye asi ku mazina dufate nka ba Robert Lewandowski ba Ferran Torres n'andi mazina atandukanye agakrema ukazo mwa kuno munsi waza kwitwa Estevao nawe kuno munsi n'umwana w'imyaka 14 cyambere na mbere barangana bose barangana 18 bose kwari babiri kuno munsi twabonye aje muri equipe yitwa Cheze Bruze kuko no munsi bavye na statistique afise bwana filima afise ibitsindishe kuri 4 mu 13 gitsindo kimwe uwo witwa Estevao afite wumva uno munsi yangiye ko niyumvira mvuga nti uno mumesha amakuru wareshinga itito yaje akavuga kino kino ngo aravye ingena cenka aravye ingena atsinda ibitsindo ngo n'umukinyi mwiza mbega nawe kuno munsi uravye ubuhinga bw'abana bakinyi bose kuri babiri umwe no mu Braziliye ubundi nawe no mu Espanyol kandi abakinyi bose kuri babiri bubona filima na ivyo bigo vyose bifise amatara atandukanye kuno no mutu kuraraba kubwawe Estevao Lamine Yamal umunyamakuru akavuga ngo niwe mwiza kubwawe nako kubwiwe uraza ko wemenyana nawe yubafise ico yavuze cyumvikana cyangwa uravuga uti yarengeje ahubwo yagomvye kuba apendereye nkuko bayivuga avuga Estevao uravye ubwo hinga Estevao bafise bwo gushobora kuba arusha witwa Lamine Yamal abona Clovis burya ibi bintu binyibukije tugitangura ikiganiro hari akantu yazanye witwa Patrick yego kuri ku bintu bikunda kuvugisha isi yose isi y'umupira w'amaguru ku bihangange bigera kuri bibiri witwa Cristiano Ronaldo n'uwitwa Lionel Messi cyane ibi bintu abantu benshi twavuze ko bafise ibintu bafatira ko mu kuvuga ikintu kandi ivyo bintu sinko mwese mubihurize ko kuko ikintu cyo nyine abantu bashaka guhuriza ko naho nyine nubwo ako naco nabonye batagihuriza ko ibiharuro nabonye navyo batabihuriza ko rero ibi bintu rimwe na rimwe umuntu ashaka gutwagwa n'amaranga mutima mu kuvuga ikintu basa akabivuga bivanye nuko wenyine ubyo yiyumva bivanye nuko nakunda uwo muntu bivanye nica mubonamwo ni kenshi no mu bihembo bitangwa turatubona ngo uyu muntu bamuhaye kano gashimwe mugabo ni kubera bumvise ibintu vy'ibibabagwe bakaraba ngo harabaye ibintu vy'amasantima bakaraba ngo uyu mwana ngarashari muto bimeze gute bigatuma rimwe na rimwe n'ibihembo bijyantu bitari bikwiriye kuja yego rero sinza guhavana nja kuri ivyo Patrick yavuze buriya haracari kare cyane ngo dukompare n'abasore bagera kuri babiri cyane kabisa haracari kare umuntu avuye muri Brazil nta na match 30 arakira ku mugabane wa Buraya kugeza akakanya maze Estevao Williams muri equipe ya Chelsea urabona ko aramaze gukina iminota amajana 347 amaze gukina inkino 10 cyane amaze gutsinda igitsindo kimwe ego igitsindo kimwe mu afise kugeza akakanya byo bikana ngo amaze gukina match amaze gukina umwanya muto amaze gutsinda ico gitsindo kimwe rero niyo mpamvu navuze ngo rimwe na rimwe hari abantu bavuga ibintu bivanye nuko baba bumva amaranga mutima bakumva umenga umuntu runaka arabakoze ko canke kugira ngo nimibu washaka no kuvuga ibintu kugira ngo twike sinzi kugira ngo buravugwa agatwiko ari sinoza nkakubwira ko Jean Claude Girumugisha andutira vini gukina cyane ivyo ashaka kubivuga kandi we muri ako kanya nta muntu ashobora kuguhariza uraza kuzana facts iwawe rero ko bwanje na Ugitso Lamine Yamal tumaze kumubona mu magrand rendez-vous menshi aheponda presa tumaze kumubona afasha equipe ya Barcelona twamubonye ku makweze ndetse nawe yarakicinja muri equipe ya Barcelona akiduzwa akiri umwana w'imyaka 15 yego urukino rwe rwa mbere muri 2023 akicinjira abantu barabonye ko ari yindi mpano ivutse ubwo nyene baravuga ati ngwima anti none ole tugiye twabona bavuga ati Lionel Messi mushasha araje araduga kuza kuri no mwanya numwe mu ibaza umukinyi wumva ngo arikaragwanya Ballon d'Or arunze kibanza cya kabiri naho nyine hari abantu bari bifuza ko abo wa mbere eko uwo mukinyi uravura umbwira gute ngo uramaza kumudwa na Duwaricara kiga na Duwaricara kiga turaja muri za Copa Trophy yego
izo Lamine Yamal ugasanga ariko arazikurikira uretse Golden Boy yonyine bavuga ngo nta mukinnyi yikurikiriza naho nyine hariya mbona ariwe yaba yimereye rero William nivyo n'umukinnyi mwiza n'umukinnyi ubona ko aracafize cyangwa ishara cyo gushaka kwerekana vyiza ku mugabane wa Buraya kuko kuba umukinnyi mwiza muri Brazil ntabwo bisiguye ngo tayari urahejeje kubicamamare ushobora kubicamamare muri Brazil kari bura bikanka Victor Roque twaramubonye araza muri Barcelona ahabwa iminota ya mbere tubona province atsinda ibitsinda mugabo inyuma tuza kumubura asubiriye muri Brazil ubatanga asubiye guhamagwa mu mugwi nserukira gihugu ariko atsinda ibitsindo byinshi ari kumwe n'umugwi wa Palmeiras ni ukuvuga ngo football yo muri Brazil niyo ku mugabane wa Buraya biratandukanye cyane ariko akenshi tumaze kubona ko abavuye muri Brazil bakazibora ko bishobora kubahira na cyane cyane ko ababreziliye n'abakinnyi hari hano bavuye abantu bafise impano eko abantu baba bafise impano bisaba guza akantu ko kuyikebura kuko impano ntabwo ikwiye yonyine birasaba kuyorienta ukayishira ku murongo kugira ngo umukinnyi runaka ashobore gutanga vyiza ashobore kuba uwo mukinnyi ashobora kuba igihangange tukavuga ngo mu ba grand joueur muri kino gihe umukinnyi runaka arimo rero nova ko Estevao nibaza ko agiye arumviriza aya majambo cyane bishobora bashaka gusanga ariko baramushuka agasanga na performance ziwe ziranasubiye inyuma nico gihe rero ngo uno mukinnyi akina umupira atitaye ku binyamakuru akina umupira wiwe akore cyane kuko agombye ngace yumviriza no majambo zohavura acatangwa kwiyumvira ngo tayari ngo nahejeje kubicamamare ngo nahejeje bimwe babwira kajya kangu kafra ko master tubona ukaje usanga kariyere yawe tayari iheze hakiri kare rero nibaza ko Estevao bamureke aracari muto aracari umukinnyi akeneye kwemeza isi aracari umukinnyi akeneye kwemeza amakungu anashaka nahereye muri equipe yiwe ya Chelsea kuko ni equipe ubona ko abakinnyi ifise abakinnyi benshi mugabo urasanga umenga urugero rw'abo bakinnyi rusa n'urungana ku buryo umusaruro ushobora kuboneka uno munsi ubukurikira umusaruro ukawubura rero abwirizwa gukora kugira ngo abanza atange ivyo abandi bakinnyi batatanze muri equipe ya Chelsea muri ino myaka yavuga ndavuga ko je ku ruhande rwanje mba numva hari ibintu byinshi bituma ku ruhande n'ubundi mbana yashira umugabo witwa Lamine Yamal imbere ya Estevao kugeza akakanya kubera ko urazi Ridic umuntu nakombe Ridic pana Ridic baramugize umunyakroatia banakugize umunyakroatia yuzuye urumva urazi umuntu agusanze mu nzu wowe uraza ahantu habika umupanga uraza ahantu habikwa ikimamiro yego uraza ahantu habikwa umukuza n'ibiki uraza ahantu usuka amazi agaca gusanga mu nzu kumva ko agira kwinjirane agaca kwinjirana agaca gukubitira mu nzu kweri uzahana ivyo byose bibikwa yakubita cyane reka mvuge kino kintu football kinwa y'ubugenegene canke yo kwiryohera izi football zisanzwe zikinwa z'amacenge n'ibiki ubundi ntivyahora bikinwa kera kare barakina football ya pass nk'abakinyi bo ku mugabane wa Buraya yari football do pass yabayubakiye ku mapasi atabintu byo gucenga bihari cyane hanyuma abanya-Brazil babikuye mu migwano bahora bakina yavuye muri Afrika sinibuka igihugu icari ico neza imigwano yajanyweyo abanyafrika bagiye muri colonisation bashitseyo bajana y'ibintu by'imigwanire yo kwigwanako bita capoeira nibaza ko abantu benshi bashobora guca bagitahura imigwano y'ubwoko bwa capoeira ngo abantu bakunze kora amafilme y'abanya-Brazil barabibona ibintu menga n'amakase batera y'amashiti ukuntu bagwana mu ubwo buryo ivyo rero bamaze kubitora canke babikorera ko abanyafrika iyo baba bariko barakina umupira mu bice baba barimwo baba barigeranirijwemwo bariko barakina umupira baca babikoresha mugabo bagaca babivanga n'uburyo iyo style kiratoreka yitwa ginger niyo style rero ubona bakina y'ubugenegene yakinwa na bapere ubuntu bw'ubucenka ibi abanyabura ntibari babizi habe na gato hari igikombe c'isi bigeze gutakaza abanya-Brazil batangura kwidoga baravuga ngo ni vya bijinja vyacu biriko biradusindisha abandi bantu ingene batembereza ibaro ku mapase mugabo twebwe umwe wese aragomba gucenka gacenka nibiki rero uburyo Lamine Yamal akina ahubwo n'uburyo bw'abanya-Brazil burya cyane sabanyaburaya oya abanyaburaya ni bikino vy'aba Bellingham oya n'aba Bellingham baragomba kwisunga bijya nibi bikino basi byo kuvuga ngo dutange pass dukine duhanahane bigire mugabo vyaragiye birivanga buhoro rero Lamine Yamal akina football y'abanya-Brazil kandi iyo football y'abanya-Brazil ukabona ngo numukinya yitoramwo mu bice 80% kandi kanayivyaza umusaruro eske harageze y'ahantu dushobora kumva twovuga ngo umukinya amaze gukina inkino 40 na 50
tukamugiranya n'umukinnyi amaze gukina inkino 120 muri equipe ya FC Barcelona navyukuri nafashe ibiharuro yagize ku mwaka weze ndaba muri Ligue des Champions ndisonga ivyo muri La Liga reka tuzane Ligue des Champions tuzane rino higano ry'ama equipe manini ry'abantu bakuze Lamine Yamal Ligue des Champions ku mwaka weze tutashizemwo ibi vyo no mwaka kuko vyo nabonye atabiharuro bisamaje afise Ligue des Champions kinyi nkino 13 yatsinze ibitsindo 5 atanga assist 3 yari bwakwiza imyaka 18 oya bwakwiza agifise imyaka 17 kuko afite 18 ubu ni uvuga ngo Lamine Yamal ibintu akora birengeye muri Espagne gusa ahubwo araza akabiprovinga ku mugabane wa Buraya wose neza cyane ntabwo utabonye ibitsindo bitwa Lamine Yamal yatsinda ku mwaka weze biriya bitsindo yatsinda kuri match za Inter de Milan ukabona ko ni wa mukinyi Barcelona yose bishobora kwa mugabo avec exploit yiwe avec ya technique kwa ya makorosi yiwe wa mupira w'umunya Brazil akina akarashiramo n'ubuhinga bwo gutera imipira ukabona aciye mu defenseur batatu bane akubisemo igitsindo tayara ara deprote situation ahaye intsinzi mu gwa Barcelona rero witwa Lamine Yamal hamavu y'imano yiwe yifitiye arifitiye n'amahirwe da maze kubona kabisa amahirwe kuko hari bina ahora korana ukiyumvira ngo mbega ibintu ahantu haciye gute afite amahirwe kandi anafite n'igikundiro wanashaka akora ukinira Barcelona uzi kuhiye nabiriya binyamakuru ukareka kukigukundire gute bigo bikwandika buri mwanya wose barakuvuga pe eske ijya pressure ariko mbere na mbere pressure ariko akina akora Lamine Yamal birangana na Estevao tumwumva mu bandi n'abandi ba Chelsea umunsi ko Barcelona itsindwa tukumva vye bose bavuga ngo Lamine Yamal uyu munsi yakoze iki bagatangura gutanga amanota kuri Lamine Yamal tukubona yatanga kwa Robert Lewandowski cyangese ku wundi kwa Chelsea suko ariko kwa Chelsea suko Chelsea iratsindwa ukavuga ngo umunsi equipe yitwaye gute yitwaye kundi batakuvuga ngo izya Estevao ngo yakinye ibintu bimeze gute navuga baziratandukanye kwa Chelsea kwa FC Barcelona kwa Chelsea maze kubona ko ata muntu numwe wavura wagiriza umusaruro ahubwo umusaruro kwa Chelsea bashaba wagiriza umumenyeretse bavuga ati Enzo Maresca niwe yononye ibintu tiye gutanguzana kana naka kono musi kwa Barcelona usanga ati Lamine Yamal mbega yakinye iminota imeze gute Barcelona Lamine Yamal aja kuri pressure yo gusumba umumenyeretse cyane kabisa hazi Afrika dakuza inyuma yitwa Lamine Yamal ati Lamine Yamal yerekanye performance imeze gute avuye mu mvune uno musi yakinye match imeze gute yaramaze karakina imeze gute kujya byavuzwe no ku mugabo witwa Jude Bellingham hari ukuntu muri Espagne umenga bariko bakora ikintu kimeze nka propagande cyo kuvuga no gushira hasi Lamine Yamal ndetse hari n'ukuntu bivanye n'amajambo Yamal avuga n'ibintu yiyemeza bikora kuri bamwe bakumva umenga bomwereka ko ari hasi ariko kwishira hejuru mugabo en terme de mérite nubwo ntabishigikira bijye bintu by'amajambo avuga en terme de mérite Lamine Yamal nakwiye kuza kugiranwa na ba Mastantuono nakwiye kuza kugiranwa na ba Estevao nakwiye guhabwa icubahiro nk'umukinyi mwiza ubundi Yamal yaramaze kwinjiza muri calibre z'aba ba Kylian Mbappé ba Ousmane Dembele aba grand joueur bagiranye par exemple n'umugabo nka Désiré Doué yakonvense umwakweze muri Paris Saint-Germain akubwira ntigabanya ugwamo gatonya Lamine Yamal manza avuge namara kugera haje imbere ucuza na Estevao hane nako Désiré Doué hane nyuma gatonya ati abandi bose baza kuri classement mugabo izina rya mbere rya Lamine Yamal libandiri libere aje ari rya mbere Yamal ashobora kura match yose mugaga akora action imwe irokora Barcelona ivyo birabaho kabisa cyane wanashaka je ubu Lamine Yamal ntabwo nkimushira muri runo rwego rw'abakinyi batanize imyaka 20 yarahari ahantu arahari calibre ya Lamine Yamal itandukanye niye ba Estevao nibagwana n'aba bandi bakiri bato nyene bagwana na Mastantuono ubundi Lamine Yamal bino bintu arabirengera yaramaze ko birengana nuko kabisa bimeze witwa novuga ngo azwi ku izina ry'uno mu asangwa korera ikinyamakuru uvuga ngo Erishingito TV ati witwa Mathias Palacios yavuze yuko kugeza muri kino gihe umukinyi ariko arabona ko no munsi yoshobora kuba ari karigenza neza cyangwa umukino uvuga ngo ari imbere y'uwundi ati witwa Estevao Williams uvuga ngo niwe mukino uvuga ngo mwiza kuruta Lamine Yamal ariko kamaze ko vyumva ko kugeza muri kino gihe witwa Lamine Yamal ari muri ya mazina no uvuga ngo ategezwa kuba atekaragwa mu bana bakiri batabwo ahubwo mu bakino uvuga baba grand joueur abakiriya Mbappé ba Désiré Doué n'abandi batandukanye nuko bimeze kugeza muri kano kanya atwivira kuri wiswa Estevao na Lamine Yamal twinjira kandi ku nkuru uvuga ngo y'ibinyamakuru cyangwa ko yatangwa ku munsi w'ejo ubushimwe uvuga ko yatangwa hariya muri Espagne nuko izina ryitwa Lamine Yamal yarahawe agashimwe uvuga ngo ka Di Stefano Trophy n'agashimwe uvuga ngo gatangwa hariya muri Espagne gatangwa n'ikinyamakuru uvuga ngo MARCA aho uvuga ngo witwa Lamine Yamal
yagiye kwatorwa nk'umukino uvuga ngo yigenje neza kuruta abandi bakinyi muri La Liga, bakinyi uvuga ngo bigenje neza bitwa ba Kylian Mbappé, abitwa ba Rafinha, amazina atandukanye, bigaragara ko novuga ngo izina ryitwa novuga ngo Lamine Yamal aryo zina babona ko yigenje neza kuruta abandi mazina ndavuga yaba batandukanye, yaba ba Rafinha, yaba ba Kylian Mbappé, yaba amazina atandukanye. Ikinyamakuru MARCA ikinyamakuru musanzwe munzi ko gisanzwe novuga ngo cegereye ino equipe yitwa Real Madrid, abantu batakuvuga ati gute dushobora kuba twumva ikinyamakuru nka MARCA bishobora gatora nk'uwitwa Lamine Yamal, ariko si cyo ngomba kugaruka ko cyane ahubwo filima uno munsi izina ruvuga ngo Lamine Yamal niryo ritowe ko ryaranze saison ya 2024-2025 muri Espagne, ko ariryo zina ruvuga ngo rya mbere yigenjeje neza kuruta yandi mazina atandukanye, atanze uburo butandukanye abakina kwa